Bakunzi ba BMBC mwaramutse, ni David Ntamakubiriro ndi umuyobozi wa BMBC Group. Twarimo tumaze ibiti tutayaga ariko no munsi tafite information idasanzwe. Mwari mumaze igihe mwumva abantu bavuga umugambi witwa Diaspora City. Igisagara kidasanzwe turiko twubakira aba diaspora ariko nabo ngaha barimwo. Giherereye hehe none? Uyo mugambi mwagiye murumva ku mbuga tuvuga ati tuzohaba dutanguza umugambi uherereye hehe? Ni muraba ahantu mpagaze ni kwibaraje ku nomero 5. Murabona hajya mu biti ni kuri aeroport American Ndadaye. Hanyuma uwo mugambi nawo uzokorerwa muri iki kibanza kinyene impande yanje aha nyene murabona ngaha iri tongo ni gwacu. Iri tongo ni rya BMBC. Hanyuma riri hehe? Riri muri Miroir. Ni muri ca gisagara abantu bakunda cyane, aba diaspora bakunda cyane, abagwiza tunga ngaha bakunda cyane cyo muri Miroir ahantu impande ya aeroport. Mugabo iri tongo aha tugomba dukoreye projet ya Diaspora City niho haruta handi hose muri Miroir, kubera yuko uzova muri autoroute winjira mu nzu yawe. Nukuvuga umuntu haba kujya kwiburaya ntazokwigera acafura ibyambute yaje ntavyo no ndavuga. Murabona ko kuva muri ville canke ugiye gufata indege muzovuga ngo indege ngo yansize ngo kubera ngo narimvuye ngo mukanyosha, ngo narimvuye ngo mu Kamenge, ngo narimvuye ngo mu Buterere. Ahantu turiko twakorera kubera yuko haruta handi cyane kubera ko ni muri quartier diplomatique ahantu haba ambassadeur, sivyo? Naco gituma ino projet naho zitari bwayitangure ntimari bwamuna ndiko ndavugira ngaha ndabizi kuri no barabanda bereka aho aherereye ndababwira nakabijya karimwo. Mugabo kubera yuko ari muri quartier y'abambasaderi twarashoboye kuronka abakiriya bagura muri no projet tutaranatangura. Mbere ibindi ndabibabwira indani aho turiko turakorera iyi projet idasanzwe iri ahantu haruta handi hose mu gihugu mushobora kugira, kandi hafise ibyangombwa byose mukenera iyo mutuguriye inzu. None muzogura gute amazu? Akabijya ntakahe? Wiyandikisha gute? BMBC ifite ubushobozi bwo gukora ino migambi. Munkurikirane ngo manjire muri chantier nzakubayagisha ndi kumwe n'abaengineer mbere bahagarikiye ibikorwa byo ngaha byaratanguye. Hanyuma nawe udukurikirane ibibazo byose ubyishirwe ko murakoze. Iyo mwubatse mwubake neza. Rero twashitse hamwe muri chantier na twakiriye n'umuengineer ngaha ayo bibwira, hanyuma katuga n'ukuntu ibikorwa bipanze, hanyuma ndababwira kabijya kuntu mwagura amazu n'ibindi. Karibu washefu. Urakoze cyane. Wotubwira ukuntu projet ya Diaspora City ngaha aye imeze? Nitwa Eric Hitimana, ndi umwe mu barongoye mu batwara ino chantier mubona ngaha yo muri Miroir ya kabiri. Yego. Ino chantier uko muyibona ni chantier niniya cyane. Tuva ngaha dushika ku ikaburimbi kuri RN5 dufise imetero zirenga 500. Bisigura ko iyi tere yose mubona izi nzu zizoja mu hegitare zirenga 5. Murakoze cyane. N'ubu maze gutanga kwa kamaza ngana gute? Turamaze gutangura amazu ashika 30. Uko mubibona hari yepfo hariho abandi dukorana bafiseyo amazu bariko barakurikirana, nanje ndi kwano amazu yo haruguru. Nico gitemo ufise n'amaradio, ni kuvuga ntimushaka guhamagarana mwumvikana. Oya, twashobora kuzakoresheje amaradio. Urakoze cyane Eric. Murakoze cyane kugira ngo hari cyo mwamereye abakiriya BMBC ngo ndababwire cyakabijya kuno mugambi kugira ngo bashobore kugura nk'amazu baze bahembestise kubera hari inyungu kuko bakanga muri Diaspora City. Icambere ino projet niyo ya mbere kuva BMBC sanga gutunganya ibigwati. Baje ko igwati mu gahahe tuko turaheraheza, turagira ibigwati aho muri Miroir nyene muri hegitari tuko turaheraheza, turagira ibigwati mwitenga umugambo bandanya ni munini nawo nyene usumbuye uwowo ni hegitari 7. Turagira kandi n'amazu mu gihugu cyose. Rero uyu niyo mugambi wonyene dufise amabarabara yagutse kuri aho. Amabara ngaho bwa mbere mu kabijya ni nkajya y'Iburaya. Aremera ko uha umwana wawe ikinga kuko afite metero 13 akagenda ategeranye n'imiduga. Donc hariho voie de circulation y'imiduga, hakabaho na jardin itandukanya abamaguru n'abimiduga. Nukuvuga ashaka guha agakinga ka umwana agatembera muri no quartier uziko atamuntu aza kumugongo, ashaka kwicara imbere y'inzu uziko uticenye barajya imiduga. Kirumvikana kandi ku mabarabara hose hari amajardin. Ico kintu bidasanzwe. Hanyuma novuga kuvyerekeye ibintu by'ububijya, ibintu bijanye n'isuku. Nukuvuga BMBC rafite systeme nkuko tuko turayitegura mu gahaye turiko maze tuko turaheraheza systeme yuko bano bantu baba mu bigwati bya Diaspora City bya BMBC Homes ibiri hana mu gihugu ko batazokwigera bahangana n'imicafu
hajya uzamba ngo hari abantu bataje kwitora, hari systeme yo gukuraho imicafu turiko turamonta iriko irahera gutunganya ku buryo wewe kujya kwiburaya muzaba mufise amabini imbere y'amazu yanyu, hanyuma imiduga yabigenewe iza regiriyere makuraho imicafu. Hanyuma twavuga ibijyanye na security, murabona nk'ubu urabona ni gisagara kirimwo hafi imiryango amajana ngahe muri diaspora city ngaha. Rero none abantu bazohaba gute? Umuntu azoba mu nzu nziza cyane ya kijambere iri ahantu hatekanye, ahantu muri cadre diplomatique, ahantu atambuteyaje ishoboka, wabuja kuri aeroport, wabuja muri ville, ahantu kandi atamucafu ushoboka. Nukuvuga kugira ushike ngaha mpagaze takaronga hazo bari barabara, aha hazo hahagarara barabara. Nukuvuga kugira ushike ngaha kuva kwikaburimbi nta namwe uzoca mu bijaga, kandi tuzokubaka amabara akomeye azomara imyaka myinshi, kandi muri BMBC ho muze tufite systeme yo kuzokwanteretana amabarabara yose uko imyaka izoziragenda. Hanyuma twababwira kandi kijanye na akabijya ni environnement. Murabona bajya babanyi bacu nabo nyene ibintu bariko barubaka nibizu binini nabanye n'abakadra abantu bateye imbere. Nta muntu azovuga ngo wewe ngo muri diaspora city ngo wewe ngo ba mu nzu nziza ngo ngira ngo uratunze kurusha abandi. Abantu bazoba bazi ko bangaya standing, abantu umuntu azoba atekanye atavuga ngo barambona ngo mfise imodoka nziza. Nta muntu azoba ngahaye. Ego muri diaspora city ngaha harimo obusezuka abantu atari aba diaspora bagura nk'amazi. Ngaha ayo n'amazi azimvye kubera n'amazi yo rwego hejuru, mugabo harimo obusezuko n'umuntu wo ngaha ashaka kugura nk'amazi. Umudereza twumva korera mu Burundi aca dukontakta afise uburyo bajye bashaka kubaka ama etage ahandi no ngaha bashaka kuyubakaho. Kirumvikana singoma ngo buri mu diaspora gango bure muri diaspora city. Hanyuma ico ni cyakabiri. Hanyuma ikindi twavuga nikijanye na mu byakabijya nikijanye n'ukuntu abantu bagura. Ngaho urashaka kuhagura inzu muri diaspora city, urashaka kuhagura inzu atana avance uzanye bijya mitama depo. Ukinjira muri projet ata miliyoni 150 wazanye za avance, kandi uguze inzu miliyoni 700 500 600 majana arenga amamiliyari. Kimvikana mugabo ashaka kwinjira nkako nakabijya tudasanga handi. Hanyuma ngaha muri diaspora city harimo ubushobozi bwo kuronka parcelle nini, ahandi nko mugahahe wasanga parcelle egize hare 4 3. Mugabo muri diaspora city abantu barafise ubushobozi bwo kugura parcelle iba kuri are 2 gushika kuri na 8. Donc urumva ukaba muri ukashira inzu yawe mu kibazo cyagutse. Hanyuma harimo kandi bijanye na security. Donc BMBC irafise gitaci ibita BMBC security kizoba kijejwe kwitwararika umutekano wo muri diaspora city no mu yandi ma projet yose tuko turubaka Bujumbura ya BMBC homes. Hanyuma nobabwira kandi akandi kabijya kari muri ino projet. Urumva navuze ko ngaha muri diaspora city umuntu ahaguze inzu ambuteyaje bazaba basezeranye. Murazi ko Bujumbura ngira no muri bihugu byo kwisi mu bisagara bikomakomeye mu makapitale ziba zihari, ariko muri diaspora city uzobuzi ko atambuteyaje wowe uzohura nayo, uzobuzi ko uri libre gutaha kuko uca amabarara meza n'indani hameze neza. Hanyuma ikindi novuga icuko uhubatse inzu ni mu bubijya uzoba uzi ko ushaka gukotwa n'umuntu akora mawoneje akomeye mu diplomate ayirumva n'imikate yabo ashobora kuzohaba ikintu kidasanzwe. Naco gituma nababwiye ko hari abantu babonye ibyapa gusa bagaca bavuga ati ari baba tuko turubakira, kuko mu byukuri umugambi nturatangura ni izina tuko tureganya amashini n'ibindi byose tuzokoresha muri no project. Mugomba tafite amazu 100 tuko turubaka kubera abantu baca bavuga ati jewe hajya sinovamo. Nababwiye nti harutandi hose muri miroir, kuko uva muri autorité winjira muri uzeyi ibintu byose bibanga handike tuzobibaza kuko hazoba hameze neza turayimetiriza kuva kwikabiri gushika ngaha. Hanyuma hari kibazo mu bijanye no muri diaspora city lo projet heze nta mazi muzokwigera mubura. Twaragize systeme yo kuzabarosa amazi en permanence, ni muzokwigera mubura amazi muri diaspora city. Hanyuma ikindi novuga ni kijanye n'imibereho yanyu. Twavuze kuba mushaka kurayidinga n'amakinga yanyu ngaha mu gisagara, ariko ngani ngaha muzohakorera akazi. Hari ibanza byagenewe gukorerwamwe akazi, amasare umupatro azohuriyamwe n'abantu bavuye mu gisagara bavuye mu mahanga agashakorera nk'akazi atiri baja muri ville. Kurumva
hanyuma ashaka no kuzogirira ibintu bijanye na siporo ngaha nyene. Turafise isoko nini bijya mu alimentation hariya kuri autoroute, ku buryo ntuzoba ukeneye kuza kwivuza mu gisagara kugura y'umuti, ntuzoba ukeneye kuja muri banke mu gisagara, ntuzoba ukeneye kugira siporo, piscine, gym, sauna, ibindi byose mu gisagara biza biri ngaha. Hanyuma turafise abantu abashitsi banyu bazorara, urose ufise ibyumba bitanu ukabona ntushaka kuronka aho muraza, uzoca uza kumuraza mu nzu yabigenewe irimwe ama appartement n'amachambre alloué. Urumva bizaba byoroshe rero ko ngaha hantu umuntu haba azi ko nashitsi biwe atadafaruka kurondera ama hoteli muri centre ville, sivyo biri gaca muri embouteillage nyene no mu n'ibindi, sivyo. Hanyuma twovuga kandi kubijanye na nk'imiduga, hazoba hariho car wash kubera mba haragutse cyane, imiduga yanyu izofise isuku, ntizocafura kwanza. Mugabo nakajya kavumbi gateye kayigiye ko nkako muci kubera hazameze nk'iburayi, nukuvuga uzova muri viri muri kaburimbi gushika winjire mu rupangu atanamwe uciye hagize. Hanyuma numva ivyo amabisi ntavyo novuga, udafise imodoka canke ufise umwana agiye muri vire, ibisi ni kuri autoroute ahantu hameze neza, hari kuri parking binjira mu rupangu muri projet yanyu. Hanyuma rero abantu bubaka mu Burundi yaba twebwe dusanzwe tuhaba baba ba diaspora. Hanyuma rero hari ikintu abantu baka mu Burundi manu bano mindi bisagara babivuga nka bijya bita nka Bujumbura birahaba no muri bisagara byo mu Burundi no mu mahanga. Hari ibintu mpora mwita nuisance sonore, hari ukuntu usanga mu ma projet mu bisagara ngaho Bujumbura umuntu ashaka kuza agashiraho nk'icyumba cy'amasengesho cyangwa isengero muri quartier, agashira akabare nka muri no quartier kandi twita diplomatique. Rero muri diaspora city ngaha turi kirabujijwe mu masezerano musinya mugura inzu kubaka imisigiti canke amasengero canke ivyumba by'amasengesho. Uri mu Islamu uragenda muri quartier aho byagenewe ukaza gusengerayo, uri mu Katolika, uri mu Protestante uragenda ukaza gukubitira ibitari aho byagenewe. Akabare twabwiye ko hariya kwibarabara hadatera urwamo, twahubatse ibintu muzohuriramwo muruhukiramwo, nta manama mukeneye kugira mu gisagara, nta kintu na kimwe, byose ni ngaha muri diaspora city. Urumva rero ahantu abantu baba batekanye, murumva ko hari akantu kabijya mu Burundi, n'ivyo biri mu kabijya. Rero nk'ivyo byose birahari, ntibizogera byasumbuha. Hanyuma ngaha urumva haragutse, harahema. Hanyuma ngaha amazu ntafatanganye, uhubatse inzu uzobuzi ko hari akayaga hagati y'inzu yawe n'iy'umubanyi, uzobuzi ko hahema. Nukuvuga uri nk'umuntu aje kuruhuka cyangwa uri muri retraite uzi ko ushaka haruhukira. Hanyuma noshima kwabwira rero kubijanye twabwiye ibintu byinshi. Projet ni miliyari nyinshi cyane kuri zihere. Iciza nuko twayitanguye, niyo projet ya mbere diaspora city dushoboye kuronka abantu bayigura tutaratangwa no kuyubaka, tutaravuga ati tutaratanguzwa ku mugaragaro. Ndibuka ko atabimenyesha makuru mwigeze mubona tubwira duti turatanguje ibikorwa, mugabo abantu bakibona gusa barengana baciye baza kugura. Rero bisigura ko umuntu ariko yabona kino kiganiro n'amahirwe agize, nibwo bwa mbere turose projet tukayigurisha abantu bakaza mwibanga. Ubu rero turabahuye, nimuze umwe wese yifuza kugura inzu aza kugura inzu muri diaspora city. None mwogura gute? Ushaka kugura inzu bwa mbere kwideni canke ku makashi, ukavuga ati jewe iyi nzu bw'imiliyoni majana ngahe ndayafise, nzu yari mu mwaka umwe, nawe utorazanira rimwe amafaranga ushobora kuyaduha mu mwaka umwe, tufata ko ari amakashi, nta nyungu ya banki tugushirako. Murazi ko cyatugira ivyo bita ama tableau d'amortissement, tukakwereka tudodurariha inzu ku kwezi myaka 10, myaka 2, myaka 3, myaka 4, uko. Mugabo uvuze ati ndoyara nka mwaka umwe, ico gihe dufata ko yiguze kashi, nta nyungu ya banki igwirajako. Hanyuma muri no projet nakunye nakabijya, urashobora kugura inzu utazanye bimwe bita deposit, bimwe bita avance. Ukavuga ati tukiga dossier yawe tugasanga uzoriha neza, ukatubwira ati jere naho mona ndoriha neza, burya sifise nta bifaranga nabitsa ahantu. Kandi ati wewe urashobora kuza muri projet ko tubona ufite ubushobozi ukazoriha boro utiriwe azana miliyoni 100, amajana 200, amajana 3 yitwa nka avance canke miliyoni 50 na 60. Urumva kico ni kintu tudasanga handi hantu cakabijya mu bintu byo kugura. Hanyuma urafise ama option yo kugura mu buryo wifuza. Urashaka kuvuga ati jewe nzoza ndariha mu matranche, iyo ndoshaka ndariha mu matranche 3 ku mwaka,
ukavuga ati je ku mwaka ndoriha gatatu ndoriha kwezi ku kwezi ndoriha ntanguze avance yani ndodana mwakuza byose birakondeba nyizo twavuganye. Hanyuma nababwiye ko hari akabijya abantu bose bifuza kuba muri Diaspora City bacatwegera n'abatiteguye cyane kubaka muri uno mwaka cyane muwuza barashobora kugura inzu muri Diaspora City kubera hariho option yabo. Ukavuga ati jewe siniteguye ubunyere guca mfandinga n'amahera menshi muga ko mfisa y'urufatiro reka ninjire muri project ibindi nzo bitunganya mu mwaka uza cyane mu myaka 2. Rero bose baze kandi n'abadafisa amamiliyoni 500 400 barashobora kuzanga turafise option yabo y'ukuntu bashaka kugura muri Diaspora City bahagura inzu nziza cyane nta handi hantu ziri mu gihugu. Inzu none ngaha zimeze gute? Hariho amazu yagenewe imiryango ni kuvuga ivyumba 5 ivyumba 4 inzu iri muri are 4 are 5 are 8 donc washaka kugura inzu yameze hariho n'amazu yagenewe donc ushaka kugura nk'umuryango kujya ko mugahahe umuntu ahagura inzu ahanyuma we akaba musi umungu we hejuru umuhungu undi muhungu hejuru kuko zirimo amapartment 3 ni nako bariko barabigira abashaka kugira inzu za business avuga ati jewe nzafata kugira hotete mu Burundi mugabo reka nubaka inzu rero je nzebe musi hanyuma hejuru haze habe uwumpangiye no hejuru haze habe uwumpangiye hanyuma buzukuru bayikeneye bayikoreshe mugabo izikora ibintu byinshi. Turafite amazu yagutse kuri ugo rugero nukuvuga ashaka kuba nk'imiryango 3 urashaka kuri umuryango umwe canke 2 canke 3 hanyuma kuvyerekeye ama standing ukuntu zisikuye bijya bita ngo standard VIP canke very VIP canke murazibona ivyo bintu tubigira twisunze ivyo twavuganye mukiza kugura inzu batubwira ati je nkeneye inzu yagayaga ivuga twigira kuri standing uvuze ni kuvuga rero ni mege mutubwishe dukora hariho amahirwe menshi baduko duse biro de ikomeye mazina 12 ibikora bino bintu ni wowe uvuga inzu wipfuza urugero izobiriko murumva reko umuntu ataza kwembesa muri Diaspora City mu byukuri sinovangwa arahomba kubera ntaracirego aba baje ni hamwe bavuga ngo ubwato gitangiye bukira umuyaga uwuje ubwa mbere ndazi ni bazoronka ikintu kinakazo bahisemo sivyo hose ni heza ariko uwuje ubwa mbere umva ntaburi kintu hakura rero karibu cyane hanyuma mashaka kwada muti none BMBC kiriko rubaka n'imigambi myinshi ubuye dushidemo ino project ko twakora ubu turafise nk'amazu nk'uburaro nk'amajana nkangahe mugahe n'uburaro ijana mwitenga tugeze dento kuri 30 amazu ko turiko turubaka uno musinyere niko nabavugisha kwatanguye indi round ya kabiri mwitenga turafise amazu yo muri miliyari 30 uburaro 30 buri mu mazu 15 manini turavye kuze nkubura amatatu buriko burubaka ngahe Bujumbura kuko mara duko turubakira abantu makarite tandukanye Bujumbura kuva zaka 12 urashaka kuza kudusaba ko tukubakira inzu mu parcelle yawe ko tumarira inzu yawe utamaze ndabwo yene tukashaka kubijya no kwideni murabizi tukashiramwe n'ibyangombwa ibitanda n'ububati ku madeni canke ku makashi murabizi ivyo nibyo ko tuyashikako ndababwize byo mubone experience none twikura he yo kurangura ino migambi urumva turafise experience ndende tubaze imyaka 12 niho twakuye nabuno bushobozi twege nta mahera twazanye muri bino bintu abantu haduhakaza ari benshi hanyuma turonka ino experience rero nahamubona rero nibikorwa ubuye abantu basigaye baza no kubitangura umuntu akagura inzu hakiri no mu gisanze kuko bazi ko ivyo tuvuze tuzobikora hanyuma ico twamenye nuko ibintu byose by'impapuro umuntu akenera aguze itongo aguze inzu ngaha tubifise nuza na makasha atavuga ati numpe titre cyaturatumahaye urumva ico kintu kidasanzwe cyane natwe tuma muza kugura ngaha muri no projet ya BMBC ho muri Diaspora City voilà hanyuma numva projet mwabonye higeze kuri avansa tugeze amazu 30 nabyo ko ariko bwa mbere dutanguye projet abantu hagura amazu tutaratanguza no mugambi ku mugaragaro namwe nimba maze gucanga kure mugiye kuri aeroport mugiye gutembera ngahe Bujumbura mutumbere ku biho dukorera cyangwa mutwandikire ku manimero yacu ku muce kuri website murabe ibitwerekeye hanyuma kuvyerekeye amakuru ntoba navuze wifuza kugura kuba muri Diaspora City so kuvuga ko ari ikisaga cya Diaspora gusa mugomba twe nibo bakiye bashije cyane dufise kuva kera kuva mu 2012 rero wifuza ko haba yaba uba mu Burundi yaba uwo mu diaspora
ukaba uba muri Australia ndabahereye ko kubera muri ukaba uba muri Amerika, ukaba uba i Buraya, ukaba uba muri Afrika y'Epfo, ukaba uba muri Zambia, ukaba uba i Dubai, ukaba uba aho ndiko ndavuga turafise abakiriya. Uce urungika umuntu adusanga aho dukorera mu Kigobe atubaza ibibazo wifuza kubaza ntabwiye ngaha, canke utwandike kuri WhatsApp mumenyereye ya BMBC 29 500 227. Abantu benshi baraje baratangaye basanzwe bashaka kuronka inzu muri Diaspora City. Nawe niwaza uzotangara usanzwe ushaka kuronka inzu. Murakoze, mugire ibihe byiza, mugire aho mwubahwe, mwembestise muri Diaspora City, iyo mwubatse mwubake neza na BMBC.